sing for the rest of my life. Turamukije mwese muri kumura televiziyo y'Itage, twizera ko muguwe neza aho muri hose. Tunabaha kaze muri kino kiganiro c'umutumire, aho nizera ko muri benshi muri kugikurikirana. Ni kiganiro kihari kugira ngo gitange umuco, kugira ngo umuntu wese ashobore kubaho ubuzima Imana ishaka kubaho hano ku isi. Ikiganiro aho mumva ubwenge bw'Imana, mumva inzira z'Imana kubijanye n'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Rero ikiganiro c'uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe, aho dufite umutumire atako tuyagira kubijanye n'iterambere, aho umuntu wese ashobora gutera imbere mu buzima bwiwe kandi akatwereka n'inzira umuntu ashobora gucamo. Rero nshaka ndamuha umwanya yidondore ariko adukurikirana. Murakoze cyane, ndabaramukije mwese biko murakurikira ikiganiro vya Heritage TV. Je nitwa Armel CIMANISHATSE, hanyuma sanzwe ndi umuntu yikorera ivyiwe, nkora nk'umu consultant mugabo kandi mfite n'ama entreprise y'uwandi sanzwe nkora ku buzima bwa misi yose. Murakoze cyane. Amanda kijijwe ndubatse mfite mufasha umwe n'abana babiri. Nibaza ko ari nk'ivyo. Yego nizo nyene. Yego. Murakoze cyane Armel kubona mwashoboye kutwitaba muri kino kiganiro, aho twizera kuzogana ibihe byiza. Aho muza gutanga umuco ukuntu abantu bashobora kubaho ubuzima gufata n'iterambere ry'ubuzima bwabo bwa misi yose. None Armel two turayaga muri kano kanya, niki akunda mu buzima kurusha ibintu byose? Jewe ndakunda sport, ndakunda kwinonora, naho n'ibiro vyanje atari bikeye mugabo ndabikunda nabikora kenshi. Mugabo kandi ndakunda kubana n'umuryango, gize umwanya na famille birangiye cyane. Mugabo kandi ndakunda no gusoma no kwiga ibintu bishasha, kuhura n'abantu bashaka kunyigisha akanyungura ivyiyumviro. Hama ndakunda no kuvuga ubutumwa cyangwa gusangira icyumviro cyamfashije, ndakunda gusangira n'abandi. Yego. Nani Armel, umva ko ukunda kwiga ni biki mwize mu buzima? Jewe kujyanye n'amashuri ya kaminuza muri programme ya licence, narize iby'amategeko bya droit, ndiga na service social développement communautaire, ndiga n'ishuri rya leadership ifatiye ku jambo ry'Imana. Ama vya maîtrise naho naragize vya développement communautaire, ndagira kandi n'ibindi bijanye n'icyo z'uburongozi, leadership chrétien, mwani programme nagize muri États-Unis à distance. Ushikubu naho ngeze. Yego. Ni ivyo zose kumengo arakunze agendera kurikirana. Mwaronka umwanya kuvyiga byose? Bo umwanya twese dufise umwanya ungana masaha 28, ariko nibaza ko iyo umuntu akunda ikintu yiteguye gutanga ikiguzi cyose na kigoro ko sigasabwa, umuntu ashaka kubikora. Icyo gihe nanagira amahirwe ko nashobora kuvyiga parallèlement, nkashaka kuvyigira rimwe. Kwishoni ko barabinyemereye, mugabo kandi ndibaza ko bishoboka vyose n'intumbero umuntu aba yihaye mu buzima. Yego. Murakoze cyane. Rero nashaka twinjire idondo mu kiganiro cy'uno munsi, aho nitira ko kino kiganiro kito gufasha abantu benshi cyane gose. Mbega Armel, nashaka kubaza kino kibazo, nitira ko abantu benshi bibaza mu buzima bwabo, mbega n'umugambi w'Imana yuko abantu baranigwa? Murakoze cyane. Mbega n'umugambi w'Imana ko abantu baranigwa? Ikibazo kindi umuntu ashaka kwibaza, mbega umuvyeyi yokwifuza ko umwana we ashaka kuranigwa? Ego cyane. Ego cyane. N'umugambi w'Imana, kandi ugiye kubira usanga Imana yakoze ibishoboka byose kugira ngo umuntu ashaka kuranigwa. Uhereye mu gitabo c'itanguriro urana ko Imana yabanje kurema ibintu byose bikenewe kugira ngo umuntu ashobore kumererwa neza. Hama ikiza kurema umuntu ku munsi wa gatandatu. No kuvuga umuntu yashikiye mu guzuye. Icyo ndio cyumviro c'Imana, niyo mugambi w'Imana. Yamaze kurema imirima, amazi, irema ibintu byose kugira ngo ashobore kuba hamerewe neza. Kandi ugiye no kuraba abantu bagendaye n'Imana, ugiye kuraba Abrahamu, Imana ikimuhamagara, yaramuhamagaye hamimubwira ko izomuhindura isoko y'umugisha. Abrahamu yari mu businessman, yari umuntu akora ivyiwe, ivy'urudandazwa, kandi yari umuntu biritwereka ko yari afise abantu benshi bamukorera, yari afise inzahabu, yari muri business y'inzahabu, yari muri business yo gukora ibintu bitandukanye. Yatanguye kera cyane. Hanyuma kandi ugiye kuraba n'amasezerano Imana yahaye Abisirayeli, abuzukuru Abrahamu, yababwira ngo mwame mwibuka ukora ko ari batanga ububasha bwo ubutore bwo gushobora kuranirwa, the power to get wealth. Ngo ico gihe ngo ni Imana izoshobora gushitsa cyangwa kuetablisa l'alliance. Rero ubugi Imana yashaka kugaragaza isezerano yagiraga na Abrahamu, ko arugira ngo ishobore
gutungisha abantu b'Abisirayeli kugira ngo babe panui babe bari mu byo bakora bagira umugisha hanyuma andi mahanga ashobore kubibona hama abone yuko ari ubasha bw'Imana ubandanije ukaraba abizeye Imana bagendaye n'Imana wari umugambi w'Imana Kristo amaze kuza mu isi biritwereka mu Korinto wa 2:8 ivuga yuko ngo nkuko mubizi Kristo ngo yahindutse umworo kugira ngo dushobore kuba abatunzi dutungire muri we ni kuvuga igikorwa cya Kristo cyo gucungura abantu harimo nuko ashobora kururanirwa kandi urabizi ufise umwana mbe n'igikutokora kugira ngo ashobore kururanirwa ndabizi kenshi ariho inyigisho usanga twarumvise ngo hahirwa boro kuri wazora rwambi bw'Imana mu gusamye neza avuga yuko hahirwa boro mu mitima Imana ntigeze yifuza yuko umuntu abahora umworo yifuje ko ashobora kururanirwa imuha ibikenewe byose ishiraho ku isi imuha ubwenge imuha n'ibikenewe byose kugira ngo ashobore kururanirwa nico umuntu yokwifuriza umwana wiwe nico umuntu yokwifuriza abantu akunda nje gutuma tuzinduka dukora yavuga kuva ku mbere gushaka kwa gatanu rimwe no mwijoro rimwe no muri weekend kugira ngo ashobore kuronka ibishobora gutunga n'umuryango wawe Imana yo bicuriki rero umugambi w'Imana ko abantu bakura baroraniwe bari prosper cyo gituma kandi na Yohana aravuga ngo ndifuza mukundwa yuko ururanirwa muri vyose que tu prospères à tous égards nkuko nawe nkuko prospera mu mutima wawe umuntu amaze kumenya Imana agakizwa akamenya Kristo vy'ukuri akagendana n'Imana umugambi w'Imana no kwaruranirwa kandi yakoze ibishoboka vyose bikenewe vyose kugira ngo abantu bashobore kumera ahubwo buzima yego murakoze cyane aho tunumva ko bitanguye neza aho umuntu wese kadukurikirana imva ko ari umugambi w'Imana ko umuntu wese ari kwisi aho huza buraniwe none hari kantu waje kuvuga mu kanya avuga ngo umuntu wa mbere yacikiye mu guzuye mugabo no musigiye kuraba abantu bakubwira yuko ubumengo ntaguzuye ruhari ubumenga bakera nibo byari gupfuma ubumengo ubu byaraheze ese abantu remenga nabo mu vyukuri nubwo Imana bikoze gutyo harabaye icyaha harabaye isanganye ry'icyaha mugabo kandi nico gituma Kristo yaje kugira ngo ashobore kandi gucungura umuntu amusubize muri cya kibanza yataye washaka se ukimusubizamo gusa mugabo mushiremo ikindi kibanza kisumbira icyo yari afise kuko umuntu yahindutse amaze guhicare megisha abagize kamere k'Imana mugabo ikibazo nkuko bivuze urashobora kuraba mu buzima busanzwe ukaraba aho umuntu aherereye ukaraba abantu baje gusenga kenshi ukabona ko vy'ukuri ubwo buzima Kristo yaturonkeye ko butari kuburagaragara ikibazo rero none mbega haba habaye iki inyishuro umuntu ashobora gutanga kubwanje n'ibintu bibiri bihagaze ari ni mu kutamenya bibiri bivuga ngo abantu banje bishwe n'iki no kutamenya kutamenya rero umuntu yavuga mu bintu bibiri kimwe no kutamenya isi turimwo no kutamenya lo system dukoreramo ibyo ni ibintu bikomeye cyane ndazi besha ko dukurikira uyu munsi usanga twakuze avya tubwira ati ja mu ishure wige nakubwiye ko nkunda kwiga kandi n'ubumbana niga ja mu mashuri mato heje amashuri mato cyo biga ayisumbuye kiza amahirwe ukigana kaminuza heje kaminuza ikintu cyambere uca wihutira no kurondera akazi iyo ugize Imana ukaronka akazi ushima Imana ugashinga ntaye kwa karonse akazi mara ku karonka ukagira mariage kuba kugwaho ukavyara abana mu nyuma iyo ugize Imana ugakora ahantu heza aho witwa ko ari heza bashaka kuzo guhingurane ya banki no kuvuga iyo ngurane nimba ari yinzu urashaka gusanga uzoyiriha inyuma imyaka 25 canke 30 mugabo inyuma y'imyaka 30 wewe wafashe iyo ngurane uzomeze gute donc il y a un système je namana vita ko ari nk'akamashu nk'akamashu kari muri kamashu umuntu yisangamo umuntu ashimana ko yaronsa akazi mugabo ugasanga yinjiye ahantu uzorinda gushika mu myaka yo gusaza yo gupasura ugasanga wagize credit y'inzu iyo nayironse uko si hose ashaka kuyironka hama ukagera ku myaka 50 cyangwa 60 ugeze gusohoka akazi ugasanga ya credit y'inzu urajije kuyiriha wa mwana wavyara ugitangura akazi azogeze gutangura kaminuza ntuzoba ushaka kumurihira ishure wifuza kora yuko amaze imyaka 20-25 uri ha credit ya banki hama ikindi kihaba nuko iyo credit ya banki ironse baragukata ku mushahara hanyuma uko imyaka igenda irenga no gusanga ibintu bigenda biduka amahera y'inzu amahera gufungura amahera y'abanyeshuri abana biga iguma biduka mugo mushahara ntuduka ico rero ni kibazo gikomeye cyane kuko ni system yubatse uko uno munsi mu Burundi amashuri twiga system educatif
yabaye conçu inyuma yo kwikukira yabaye conçu inyuma ya myaka ya independence iyi systeme twahawe n'ababirigi Imana ishimwe cyane ku leta y'u Burundi kwiragerageza kuraba ukuntu yo ihindura ikagereza kuyitumbereza neza mugabo systeme educatif hawe n'abakoroni bavuye mu gihugu cy'u Burundi batari bifuza kukivamo ibizo bimeze gute nico gituma ugiye kuraba twese benshi twiga tuzi ko tuje gusaba akazi kuko abantu bakonseviye systeme bo bayikora bavuga ati reka tuzoba dukeneye twe tugira amabanki dukeneye abaza gukora muri aya mabanki ati reka turaba bazoshaka kwiga amashuri aciririye hafi bazoja gukora baba abakozi basanzwe amabanki mugabo abantu b'incabwenge bazoshaka kuba abakadre mabanki abakonseviye iyi systeme bo kuyo kuyiga bavuga ati twebwe reka dukeneye tugire ama industry ikora imiti dukeneye abakozi dushire faculté ya pharmacie abiyumviriye iyo systeme educatif twiga muno munsi baravuga ati dukeneye reka tugire ama industry akora ibigwanisho dukeneye abasirikare n'abapolisi rero ikibazo gice kiba ni iki nuko umuntu avuka yiro turuba muri systeme yamaze kuba conçu navuze Imana ishimwe kuko leta y'u Burundi kwigagaza gushiraho inyigisho zikwanye n'ibibazo tuba dufise no munsi hama wa muntu wa mwana yiga akaheza amashuri je nize ku ishuri rya Saint Esprit ico gihe twaheza secondaire hakubwira ngo médecine droit économie kubera ko ari abantu bubatse ama hôpital baca bakenera abaganga uvuga ifako miga médecine hama mudoshobora kugira iki ko abakozi babo rero ico cyo nakavuga ni kutamenya rero iki ni kutamenya nk'iyo system iri conçu kuko umaze kwinjira aho hantu iyo uronse na promotion udusanga umwanya wabaca gutwara urose akazi muri banki je nahora nshaka kimwe ku mugoroba nkashana na banki asanga imidugira cyari ngaho saa 12 saa moya ijoro wokibaza ngo abantu bakiri mu banki kumbe n'abakozi b'abakadre babategetse badashaka gutaha saa 11 cyo kimwe n'abandi mugabo bataha amasaha y'igimbe hari n'abashaka kumara umwanya bagashaka no kuva saa 5 y'ijoro kweli ukuronka promotion niko bigenda gute ko gutwara umwanya wawe hanyuma ukuntu system yubatse ku buryo bigoye cyane yuko ushobora no kuyivamo kuko ufise umugore ufise abana no kuvuga ukora akazi ugafashe na credit no dushubihe bagute no kuvuga naho ubukijijwe naho ubusenga utamenye ukuntu iyo system yubatse abantu bazogushima Imana ko aronse akazi kwa muri banki wambaye uniforme nziza mugabo ugiye kubiraba neza hari ahantu umaze kwinjira bizogwa kushaka gusohoka biragufasha ntupfa mugabo kandi ntukira nico reko ndavuga cyambere ushaka gusanga uri aho hantu uri limite yego ko harando ushaka kurengana kubera ko ari system imaze kuba conçu ndafise umuntu w'umugenzi ariko arambwira papa we yakoreye igihugu imyaka 30 ageze kuja kuraba amafaranga ya za INSS bamuha asanga amahera bamuha nyamba mu 180 ku kwezi 80000 ivyo si kibazo cyo mu Burundi biri kwisi yose ndikuvuga iyo umuntu akoreye muri iyo system ya gutyo ndikuvuga ntibishaka kumutuma aba kwakuranirwa ya prosperity imwe dusoma muri biyi kuko biragoye kuko nta ndashaka kurenga yego wavyiyumviriye vuga ati ni konje nzotegura amakonje kugira ngo abakozi ntibagumuke cyane uravye politique ya droit du travail ku baye conseil kuko abafaransa bako baragicika baragumuka bwa ati dukeneye kumererwa neza abanyene abafite amayandisho batireka ntacu tubuye iminsi y'amakonje kugira ngo mubone imiryango mugushororanirwa mu Rwanda yimuza mukora n'umushara ukuntu utunganije ku buryo umuntu ashaka kuronka ica haryama ashaka ica afungura ashaka kuronka ukuntu ashobora kubaho mugabo kandi ntutegekanije ku buryo umuntu ashobora kuronka ivyiwe n'ivyo azofashisha abandi no kuvuga ico nikijanye n'iki no kumenya ukuntu system itunganije yego icakabiri kutamenya mvuga n'iki nuko hariho kutamenya n'umuco w'ijambo ry'Imana ugiye kuraba muri Bibiliya batwereka inkuru z'abana ba Isaka buryo Bibiliya nari ndayivuga ko nyine Bibiliya ifite ikintu gikomeye cyane bivuga ko ikintu cyambere gikomeye ni productive system de production kuko abana babiri ba Isaka ugiye kuraba Yakobo na Esawu bari bavyawe n'umuvyeyi bafungura bimwe bakuriye hamwe mugabe Bibiliya ivuga yuko ngo mutoyi ngo azokama ngo mukuru ngo azokama igihe cyose ashumbira mukuru mutoyi abo mu esclave wiwe igihe bazi birivuga igihe Rebeka arafise inda hama Isaka gasenga avuga ati nkeneye nibiki ko numva abana ko aragwanira baniganira muri jewe
Imana yamubwiye ngo mu nda yiwawe ufisemwo amahanga abiri deux peuples hamakana deux nations ugiye kuraba ukuntu abo bana bakuze ubuzima babayemo Esau yari afise umugisha yego yari afise predisposition kuzotera imbere kuko yari imfura niyo yakuzohabwa umugisha mugabo Yakobo vyari bisanzwe mugo ugiye kuraba niki ni système de production ukuntu umuntu akora kuko naho usenga naho ufite amasezerano y'Imana ufise uburyo ukora udakora selon le modèle jambo y'Imana gerekana kugira umuntu prospere ntushaka gutera imbere ucuza gusenga dimanche kuko zima nagusengera ko ni gitangaza mu gusubira hahandi après miracle usura kuko ibitangaza bigupermeta kuva aho hantu mugabe ikibazo ni ko ushaka gusubira hahandi ujya mugore Elisa yasengeye afite imyenda yarafite umugabo w'umuvugishwa mugabo arava muri iyo situation mugabe ikibazo dufise niki mbere ntibasuye gusaba gukena iyi nkuru ya Esau na Yakobo rero kitwereka niki Bibiliya twereka deux systèmes de production uburyo abantu bashobora gukora n'ukuntu abantu babaho mu buzima bwa misi yose hamwe kandi nk'ubugiye kuraba nka Esau biri mutwereka nk'umuntu yakora ibikorwa byo guhiga yego Yakobo naye kamutwereka nk'umuntu yakora ibikorwa byo korora no kurima rero izo système uko ari zibiri ziratandukanye Esau biri twereka yuko yarahiga no kuvuga ukuntu yakora ukuntu yaproduza yiruka inyuma y'igikoko kimwe yaruha gose urumva yakoresha inguvu nyinshi iyo birutse kuvuga kwavu kugira ngo gafate ivyoroshe kandi umva ntiruka kwikoko bibiri ntushobora kwiruka kwa kwavu ni kimwe gusa mu busanzwe ufasha kwavu uriho guraga kwavu ari ngeregere uriho kungeregere kandi bigusaba ko ushaka kwiruka cyane ugashaka kuyisiga santu mesha ashaka gusiga kwavu rero kuntu yarabaye yakore iriho gikoko kimwe ivyo rero bitwereka ni nka kujya musanga afite umushahara umwe ku kwezi hamico gikoko acirutse agwa kwava kiza gafata uyu munsi baraheze yashaka baga hamagasha afungura hamagasha ryama yego niko bimeze no munsi yifise akazi umushahara urawuronga ucubaga ukikuramwo ayo rihinzu kariha déplacement mu visi modoka bikabereye ngaho iyo ni système ya Esau ba Esau kwisi yose no kwa produce yego kandi umushahara ugiye urabuzanga udashaka no gufasha kugira amezi abiri mugabo ni Esau system naho uhe umushahara ngana gute ubuhembwa gose uko hembwa menshi niko yifuza kuba ahantu heza gusumba niko yifuza kugira imodoka nziza gusumba umva ubuhembwa 10 ucubaho ubwo bwa 10 nyene deja abagenzi bawe musohoka musangira uzosanga umuntu mushaka gufungura ari hose nimba wari ufungura ujya brochette y'ibihumbi 200 uzokumva kutagukwiye ujya kugira brochette y'ibihumbi 5 kandi ari za nyama nyene ari wa mugeto nyene mugabo ikibazo ni iki nuko wowe wiruka inyuma gakwavukamwe cyangwa inyuma y'ingeregere imwe yes hanyuma iyo ngeregere uyironse ucuyica ugacuyirya uwo ni Esau ica kabiri ba Yakobo wowe ni bakora gutyo kubera ko ari umworozi bitwereka ko ari umworozi n'igihabi kibazo Esau agiye kurondera igikoko ashobora kubagira se Yakobo yacagenda iruhande acakura muri bya bitumwa vyiwe kuko Yakobo yari umworozi aborozi basanga afite ibikoko byinshi nimba yorora inka udosanga iyo nka imwe itari kurakamwa indi bikurakamwa no kuvuga afise multiple source of income afise amasoko afise imishahara iva ahantu hatandukanye afise ahantu hatandukanye hava nico gituma uzosanga kenshi babura ha mu biritwereka ba Isaka ba Yakobo bari muri business y'amazi bimba amasoko bitubwira ngo Isaka yagiye kwimba ngo yimvye isoko abantu biyigo bakozi biwe ba business bacha barimba ahantu hamwe baronka iyo soko munyuma iyo amasoko niyo yadandaza niyo yakoresha yakoresha mu kurima yarase business y'amazi famille yabo niko yakora Aburahamu yimba amasoko Isaka Yakobo bakagira kandi n'ibitungo munsi y'izoro nta gishasha byamye nta gishasha bimba n'ubutare bimba inzahabu Aburahamu yakora inzahabu n'ibyo gucura donc ba Yakobo kuntu bakora bavise amasoko menshi nje gituma n'Imana igarema Adamu na Eva yabashize mu itongo rya Eden byavomegwa n'inzuzi zine nico Imana yaremeye umuntu ica kabiri Esau yakoresha ingufu yakoresha amaboko urazi kenshi dukura twigisha abavyeyi ati umwana nta kuba umunebwe no gukora cyane mugabo ba Yakobo akoresha umutwe uno munsi abantu baganda batwari isi bafite amafaranga menshi aba bagize za Facebook n'abayitwa ba Elon Musk bakoresha umutwe akiyumvira mbega nikiye kintu ushaka kuzana kugira ngo gifashe abantu benshi wowe niyumvira akoresha ingufu
araja ku mashini canke aja ahantu akiyumvira akadakiyumvira yes mugabo bahise abo nta mwanya wo kuyumvira ni nguvu baguma bakora biruka gusa bakoresha inguvu uzi yuko akoresheje inguvu azi ko ari ibintu cyo bigenda neza yeah nico gituma uzosanga Esau na Yakobo ntashaka kugira akaroga gasanzwe sinzi ko urabona nk'abantu bakina imwe byo kugwana vya box yego uzosanga ari umuntu ari muri hajya ahantu bakinira muri box ugasanga ari umuntu yambaye ziya ntuzo bariko baragwana n'uyundi bamukubita ingumbu bamukubita mu mazi agwa hasi avyuka kubera akoresha inguvu ziyo mugabo dusanga ari undi muntu cyane hejuru muri tribune yambaye neza costume afite amafaranga menshi umumanager wiwe we n'umu Jacob n'umu Yakobo mugabo dusanga ari undi mu Esau ngaha akoresha inguvu ariko aragwana nyene inyuma y'imyaka 10-15 acagwara zangwara zo kujugumira uriya niwe bahemba uyu nawe bagira iki niwe bakubita inguma hamagaca muhemba umushahara uyo mushahara aca muhemba n'umushahara ushaka kumufasha gukemura ibibazo vy'uno musi ica gatatu ba Esau biyumvira ku bibazo bafise n'imitwaro bafise uno musi nje gituma yagurishije droit de nez yavuga ati jewe ivyo byo kuvuga ngo ndisamura agwa byo ntungore ati nkeneye ico fungura no musi nje gitumye kuraba muri contrat y'akazi baguha umushahara kubera ubushonje bukeneye kubaho buremera contrat y'akazi ngo zangara tugutwara amasaha 8 kandi ubuza kuburi ngaha niyo se hote buza burusha niko system itunganije mugabo hari umuntu nyene iyo entreprise ukoramo azukira muri sport kuri jardin hama kagenda gufata kaye hama kaza muri biro gusinya kwereka no mu Jacob afise ukuntu yiyumvira akoresha umutwe wewe yaremeye gusonza arabika umutahe kuko bahise abo barondera gukemura ibibazo by'uno musi ils vendent l'avenir pour acheter le présent ba Yakobo nabo ils achètent l'avenir bakemera guheba le présent ni paradigme zibiri n'uburyo bubiri bwo kwiyumvira butandukanye ugiye kuraba kuvumenga harimo karenganyo muga n'uburyo abantu biyumvira ni nk'ibarabara rifise ikote zibiri alors bibiri kitwereka yuko hariho amahanga abiri deux systèmes aba deux peuples nubwo abantu bavukana bavya bigishwe no migisha umwe afise ukuntu yumviye nka Yakobo n'undi afise ukuntu yumvira nka Esau ukora nka Esau ashaka senge yisonzesha avuge mu ndimi ko byashaka byose système de production yiwe iri bieze mugabo mu Yakobo nje gitumusanga ari abahindi abashinwa no musi afise ukuntu bakora araza ugasanga azanye business afise umugambi agaca akoresha abantu hama agaca agenda usanga akorerwa n'abana b'Imana bakidira alors birabaje cyane mugabo n'ukuntu abantu bako ikindi naco biva ko les nations deux nations même n'ibihugu no kurugezo bw'ibihugu hari ibihugu bikora selo model ya Esau man dufashe cyane n'ibindi bikora selo model ya Yakobo uno musi hari ibihugu byinshi bifise ubutunzi sous-sol itunze cyane ayi ruhande ngaha micungararo bafise ubutunzi butagira uko bongana mugabo barabikuramo hama gashagira gute bagashabidandaza abazungu gacaza kubigura mugabo Imana ishime ku Burundi turafise ubwo butunzi imigambi nziye muri leta ariko irategurwa niyo kugira ngo dushobore kubaka inganda dushobora guhingura bwa butunzi kuko haci imyaka myinshi ubwo butunzi barabwimba gashabugura ibutwara tumeze nka Esau barabwimba baheje kubwimba gashabutwara ku bazungu ababirigi canke abandi bindi bihugu bigaca biza bikagira iki bikabuhingura kuko ba Yakobo bobo bakoresha umutwe natwe twaciye ubwenge twaciye ubwenge nk'igihugu kutuki twagira amahinguro yo gushaka kuko Yakobo na Esau bazokama bafise amarezo atandukanye nico gituma no munsi ibihugu biza ubwenge bya bintu nyene kaga kwavu yafata aca kazana agaca kagaburira agaca kavyara hanyuma kamaze kuvyara uzoshaka kujyamo kamwe hamusigana kandi nico gituma n'ubutare urabwimba ugaca ubuhingura ugakoreshamo telefone ugakoreshamo machine laptop ugakoreshamo kamera n'ibindi vyinshi kubera iki ukora nka Yakobo
bakakugurira n'abandi abandi bakaza kukugurira ega sawa ingorane yagiye kugira nuko uje musi umwe yarashonje arasonza atakina yigeze yoroha ivyo rero birashika ari gihe ushaka kugenda guhiga nturonke wowe uzinduka guhiga ukoresha inguvu ari umusi uzakazi kahagaze cyane gose cyo byarigeze kunshikira akazi yafise keza cyane hanyuma umusi umwe turazibuka tubwira ati akazi kahetse shigenda gashusenga bashobora mu kudimara gusengera akazi yose kodeka gushika umusi utahuye yuko things have to change ibintu bikeneye guhinduka kugira ngo ushobore gukora nk'umu Yakobo mu Yakobo ni gute abivuze iyumvira gukreya ibintu bitandukanye bizomuzanira nimba ufise akazi ni gute akazi kanje no shaka kukavyaza umusaruro kashaka kureka ikindi kintu ruhande ahubwo aho nyene yoca bigenza gute none umuntu kuko ari benshi bavuga ati nivyo turavyumvise netwe bigenza gute abantu usanga bakora akazi abandi basanga ari mu bintu bitandukanye boca bigenza gute kugira ngo basohoke aho hantu namaze kwivuga bimeze nk'akamasho ni system umuntu yinjiramo kandi bigoye gusohokamo iyo ukora nk'umukozi kuko mu hari umukozi n'umukoresha ushaka kuva kuri iyo kote barabara y'umukozi uja kumukoresha je kintu manura kesha abantu nuko hanura ngo uve ku kazi aho kazi urimo gakore mu office irindi yerekwa gerageza ku buryo uba indispensable gerageza ku buryo utabonetse akazi gashobora guhagarara niba novuga gutyo biramaze gufashe kunegosia neza kora akazi neza umushefu wawe umunezereze kandi ukore neza ku buryo wazovuga ati uyu muntu utamubona sabwe ntibishoboka ico ni cyambere mugabo kandi kora uri kuraziganya kuko solution ni imwe no kuva kuri yako time yibarabara uja kuyindi kota uko marezero turashaka kuyabona John Musi umuntu anasa kadasi imyaka 30 cyangwa 25 akaja gafate karriere afashe umugambi wo kuja kumuganga ashaka kuja gukora muri banki biroje gushaka kubona nyuma y'imyaka 30 ashaka kubona igicapo ciwe yego azwara duzi mugabo ndashaka kubona neza ahantu azoba aba mu ico gi abana bashaka kubona amashuri azoba ko ari yiga bivaye n'uburyo azobagize kuko hari ivyo ku mwaka ari amahera umuntu yongegwa hari amanara hari ibintu bitandukanye ama avantage mugabo ni ya logique y'umukozi mugabo giye muri logique y'umukoresha ni ya l'infini ni nibigira naho ushaka kugarukira abana bigaho ushaka abana bashaka kugaho ikintu kenewe ni giki nuko ukora neza ugategekanya kunzova aho hantu muri ako kamasho kugira ngo umaze gushika ahantu usigara utonda ku kazi apana kugira ngo nk'umushahara kuko urashaka kuronka ibindi bikwinjiriza wa mushahara ico gihe rero utangiye bwa rugendo ushasha uko mu Jacob yes kuko nawe hinduka isoko y'umugisha egaje gitumugiye kuraba Abrahamu Isaka Yakobo c'est une lignée ni une façon de penser ugiye kuraba Dawidi bose umuntu ndabwira ni mwibaza ko Dawidi na Salomo bubakishije gute ryangoro bayibase gute barafise ama business bakorera Lebanon Liban baragira ama échange ibiti bakenera kubakisha ingoro y'Imana biva muri Liban muri Lebanon bafise ibindi batanga barorora intama n'imene n'inka mugabe ivyo sivyo kurya gusa baca bikoresha muri échange muri to nko kurya basokuruza bacu babikora afise izo ntama nyinshi yaguti intama 10 haba naho kamuhitongo bare échange urumva business yahereye kuva kera mugabo mvu ufise intama imwe ntashobora gucuyitanga cyo gituma wasanga bafise type ya business yari échange ama solution ko tavuga ni c'est la création d'une entreprise ni kintu gikomeye cyane ku bana b'Imana ku bantu bafite amasezerano genda nkoresha umuntu bakora ivyiza muga nimba ushaka kuva muri iyo situation solution ni imwe ni création d'une entreprise ego gukrea gushiraho gukora ivyiwawe gushiraho umugambi kuko ico gihe uzoshobora kubera umugisha umuryango wawe ubera umugisha abandi ubera umugisha meme no ku bihugu shore no kubera umugisha no ku gihugu ciwawe je ndaza umuntu w'umugenzi umuntu sumurundi mugo umuntu yarakoze yarakijijwe asenga hamara avuga ati jewe nimeje kwera umugisha igihugu cyose nzogihereza amazi turope Burundi bwose umuntu umwe sije ndiyemeje kandi yaragize engagement kandi nta kibazo cyo kuvuga ngo ni binazokora ngo byo kwifuza ngo byo kwatura byo gusenga byagenze ngo ndikwe iki bibiri tuvuga ngo tuzobumugisha ku mahanga birashoboka
mugano ushaka kubishobora uri umukozi ufise umushahara uhembegwa ushaka kuri umugisha amahanga igituma kubera umugisha kubera igituma kugira amasoko atandukanye ama entreprise ni kubera iki ni kubera ico gihe si wo producer nabandi bantu ba producer kubwawe n'umuzi umuntu dufite amashira hamwe manini sinovuga amazina yayo mugabo umuntu yatagitse ciyumviro usanga abantu ijana bakora ba producer kubw'inyungu zishira hamwe bakorera hamwe c'est ça na notion y'igihugu ni ico nation nuko abantu benshi ashaka gukorera hamwe bakagwiza umwimbo rero niyo ku giti cy'umuntu giti ciyo mugabo kandi nishengero giti cyaje igihe canke umuntu wese akora sero model ya SAO uragera igihe ukabura loye kuri uragera igihe ukagira ibibazo kandi usenga ukijijwe nkujya mugore twumva muri bibiliya mugabo yari umuvuga butumwa yamuvugishwa n'Imana mugabo yafuye bazize madeni kubera iki system de production ikintu gikomeye cyane niga mukozi w'Imana ndumva ko dufite byinshi byo kuvugana ku byerekeye kino kintu aho abantu bava muri vyiyumviro byo kwa Esau bakinjira mu vyiyumviro byo kwa Yakobo mudukundiye umuntu tuzokora ikindi kiganiro kindi twabatumira kugira ngo tubandange twagura nukuri n'ubundo bangiriwe ushobora gusangira n'abantu badukurikira umwanya rero wose twayipanze neza ko atakibazo na kimwe yego murakoze cyane turashimiye cyane n'wese kuri televiziyo gitaje ndizera ko mwafashe na kino kiganiro aho muri hose mwana muvyumvira ko mwarahezagiwe gose God gave me a song I will sing for the rest of my life.